Umugisha w'Imana ubane nawe. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Ukibona iyi video ndagusabe uje kuri YouTube, Facebook ugire sabone, hanyuma uzuraronka ubutumwa ku mwanya kundi. Link ushobora no kwirungikira uwundi agafashwa, kandi ndazi neza uzobukoze igikorwa ciza. Imana ikumpera umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusoma hariya mu gitabo cya Luka, igitabo cya Luka igice cyaho ni 23 ku murongo wawo wa 23, niho tugiye gusoma ubutumwa bwiza. Ariko barihambira bavuga n'amajwi arenga, bamusaba ko abamba. Ariko bariyambira bavuga n'amajwi arenga, bamusaba ko abambwa. Amajwi yabo aramunesha. Nuko Pilato aca urubanza nk'uko babimusabye. Imana nishimwe. Ndi ku ijambo rivuga ngo ukwiye kumenya ingene Shetani avuga. Bamwe hari igihe bibaza ngo Shetani avuga ikirundi, hari abandi bavuga ngo kumbure Shetani avuga icyongereza cyangwa igifaransa. Ariko Imana igushoboze, ngomba kubutahuza imvugo ya Shetani canke ururimi rwa Shetani. Mbega avuga gute canke akora gute? Shetani akorera mu bugumutsi, Shetani akorera mu bugarariji, Shetani akorera mu ishavu, Shetani akorera mu majambo menshi y'intambara nyinshi. Ahantu habaye umugumuko Shetani abarimo, ahantu habaye ishavu Shetani abarimo. Hari abantu Shetani yaziritse kwa kaziriko, bamwe bameze nk'umuntu yafashe inyoni arayizirika mugabo kandi akipfuza ko yeguruka, ariko kandi ntije kure yiwe, ikaguma mu biganza byiwe, kuko yarabonye iyo nyoni yari ifise ubwoba burebure bwinshi cyane. Aravuga ngo iyi nyoni ihava ipfa, ariko ngomba ndayitezurire, ndayirekure ariko sindayirekure. Niko Shetani kugira arashobora kuvuga ngo uyu reka ndamureke asenge, aririmbe, akorera Imana, avuga ubutumwa, mugabo akakuzirika ku kiziriko c'ishavu, kandi ukaguma uvuga ngo umukozi w'Imana murasenga ngo uzuye mpwemu yera. Nta mpwemu yera akorana n'ishavu. Ishavu ni rya wa mugwanizi. Wewe watewe n'ishavu, wewe watewe n'abadayimoni baguteye ishavu. Menya ngo Shetani agufise ko ububasha bunini cyane. Nariko ndavuga ngo akorera mu migumuko. Iyo nyoni rero uwo muntu yayisize kwa gakamba arakarekura. Inyoni iraguruka mugabo iguma kwikamba ku kaziriko, ijya ku giti hejuru, igezeyo itangura gusimbagurika, ivuga ngo namucitse, namuvuye mu ntoki, ndatabawe. Isimba yikumagura, ijya kuri ndi tabi, iguruka irindi kuri ndi tabi. Ariko wari yayifashe akavuga ngo nawe uri kuraguruka urabesha, uri mu biganza byanje, kandi abikwereka. Agasubira gukwega wa mugozi, arawukwega, inyoni kanka mugabo ikaza, ikanka ikaguma ipapariza mugabo ikaza, iza kwisanga iri mu biganza byiwe. Niko Shetani akurekera ibintu bimwe bimwe mugabo akakugumiza mu biganza byiwe, akagukina uko agomba. Umwanya wari wose akagukina, umwanya wari wose akagufata, akaguteza ishavu. Ikintu cyose ugasanga uzanye ishavu ataho rifatira. Musenzi, mukozi w'Imana nkanje, muririmbyi, muvuga butumwa, wewe ufise ingabire zitandukanye, raba neza ko Shetani atagufatiye ku kagozi kishavu. Naho uvuga ngo uriko uraja mu ijuru, Shetani hari ahantu yagufashe, kandi abatari bake rero ntibabimenya, baguma biremesha. Umbe rero ingene Shetani ameze. Shetani aragukoresha amakosa yariyo yose, ariko akaca kuremesha. Kandi indemeshanyo rero ya Shetani umva ingene imeze. Mwe yazokubwira ngo muntu w'Imana washavuye, gerageza uhinduke, iyambure iryo shavu. Mwe yarazoza akubwire ngo muntu w'Imana wakoze ikosa, gerageza usabe imbabazi. Shetani ukuremesha kwiwe rero. Sasa abantu benshi bazimirira, abantu benshi batangari, bacanganikirwa. Shetani agacanganya abantu, ataza akakubwira ngo erega bose nuko bameze, nta mugororotsi n'umwe ahari. Mbere agerageza uburyo bwose bwo kukwereka amajambo yanditse muri Bibiliya
niho benshi baca batsindirwa, mbere bakacavuga ngo mbere mu bari mw'isi bose nta mugororotsi n'umwe ahari. Akakubwira ngo abantu bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko akakwibagiza ijambo rivuga ngo turetse uwejejwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ndakunda amaraso ya Yesu. N'umwambaro w'abagenda ubusa, n'umwambaro unyegeza umuntu ukamuhingura. Amaraso ya Yesu niho duharirwa ibyaha, kandi iyo duhariwe n'ibyaha turabiheba tukabivako, tukarahira ati iki cyaha sinzogisubiramo. Umuntu yakijijwe akwiye guhindukira ntasubire mu byaha. Ariko Shetani rero acakubwira ngo nuko nyene bose n'abanyabyaha. Imana idufashe. Bose akakubwira ngo bose n'abanyabyaha, nta muntu n'umwe abaho. Mbere akakubwira ngo erega Imana ninakuzi. Imana wewe niko umva amajwi rero, amajwi y'abadayimoni ati wewe n'amasengesho uri kurasenga Imana ntiyumva, wewe n'ibikorwa uri kurakora Imana ntibibona. Ati kandi wewe mbere wewe waramaze guhura n'ingorane zikomeye woshaka we nabivamwo. Abatari bake mu guheba gusenga, mu guheba gukorera Imana n'amajwi ya Shetani. Shetani ntazoza nk'umuntu aza nk'uko bamwe babigira ngo usanga basize amahembe ku mutwe gutya ngo ni Shetani. Apana, Shetani ntazoza ngo aze mu nzoka avugane nawe nk'uko tubona inzoka yahenze Adamu na Eva. Apana, Satani aza mu ishusho y'umuntu akakubwira amajambo atariyo, akagupanga, akakwigisha, akakuzimiza, akakwemerera ibitangaza atari byo, aho ukazimira ugatakara. Atajaho rero Shetani mu kuvuga imvugo yiwe aza akoresheje amajwi. Amajwi angahe? Abiri. Ijwi riva hehe? Mu mutima, rikakwigisha pe, rikakwigisha mu buryo bukomeye cyane. Rirakubwira ngo Imana yo mu ijuru niyohera abantu bose. Rikakubwira ngo Imana yo mu ijuru nishobora guhera igihugu cyose cyane abantu bose bariko barakora ibyaha ngo izobahane, izobashire mu muriro. Imana yo batamba bazifise. Yo ninde yaguhenze ndamuntu? Umva ijwi rya Shetani rikubwira ngo Imana niyoheba abantu bose, ariko rikakwibagiza kuri Nowa ko abantu bose batikiye hagakira Nowa n'abumviye bonyene n'ibikoko. Nowa abandi bose Imana irabaheba kubera iki? Batumviye. Kuri Sodomu, Imana, Sodomu na Gomora, Imana yaje ibisagara irabirandura atama santima. Abantu rero naho bariko barazimirira ngo Imana ngo ninyembabazi. Nibyo ninyembabazi, ariko Imana yanka icyaha umuntu akora, igakunda umunyabyaha ariko ikanka ibyaha ariko arakora. Imana idufashe, Imana itugire neza. Shetani araza akakwigisha rero ngo erega uri mu bantu benshi ntangora, erega erabana n'akana ibyo ariko arakora, mbere kugeza no ku rugero Shetani akujana. Aho rero n'amajwi yo mu mutima ariko aragupanga uburi umwe no muyera akaza akavugana nawe akavuga ngo iki kintu uri kurakora si cyiza nshuti yawe. Ariko amajambo Shetani akaca akubwira amajambo nka 15 ku ijambo rimwe ryamwemuye, akakubwira ngo yango nuko bameze, mbona abakozi b'Imana nuko bameze, mbona abasenga bose nuko bameze. Akakucabanganya, akagupanga, akakuzuza kugeza ivyo bintu nimba ari gusenga ukabihagarika, nimba ari gikorwa cyiza wagomba gukora ukagihagarika. Ikindi Shetani acabanganya nk'umuntu, akamuvangavanga, akamwonona, akamugira iyondo. Imisi yose Shetani akwereka abantu bagize bananiwe, akakwereka abantu batsinzwe, akakwereka abananiwe kwihangana, abananiwe gushikama. nazokwereka icyiza kimwe gusa Imana yoba yarakoze ku buzima bwawe. Oya, akwereka abantu bananiwe akavuga ngo nanaka ngo nanaka wese kwakora ngo none ngo ujya wewe ngo ntiyambara ujyanyere ngo ijya mu dusiyo yambara ngo sumuririmbe ngo none naka ngo sumupasiteri ngo sumukozi w'Imana ngo ntiwabonye ngo ariko arakora kandi sindiriwe ndakavuga, ariko kumbure abariko arakakwigisha akakubwira. Shetani akakwereka ngo none ujya wewe ngo sumuntu w'Imana ngo ntiyambaye umubiri ngo rega mu isi
wambaye umubiri, ngo none wowe bigenza gute? Akakonona, akagutera gukora ibidakorwa, akagutera kwambara uko utategezwa kwambara, akagutera gukora ahantu utategezwa gukora, gutwara ibintu utategezwa gutwara. Imana idufashe cyane. Nico gituma uzosanga abakobwa biyambarira uko bagomba, nico gituma uzosanga abahungu bitwa ngo n'abakristo mbere ngo n'abaririmbyi, ugasanga bagenda bakorana ko n'abakobwa bakorana ibintu bitabaho, kandi ukibaza pe, kandi amaboko yacu arayera, kandi uwo mwanya akavuga ngo ngo mu bisanzwe ngo niko bimeze, ngo ni kopine, ngo n'umufiance wanje, ngo n'umukopi wanje, ngo n'umukunzi wanje. Ivyo bintu by'amakopi n'abakopine sindabizi ingene vyitwa. Ivyo bintu mwene data biriko biragutwara ahantu habi, kandi ugasanga urasengaga ngo n'umukunzi, ngo mukundana, ugashika mukamubwira ngo uzomutwara utazomutwara, kandi witwa ngo urasenga wirirwa mu rusengero. Yewe ubu dufise abantu benshi bagendana ibikomere, dufise abantu benshi baheba gusenga kubera bene se wabo canke mu miryango yabo, kubera bene data. Hari abantu bagendana ibiguma kubera batabirondere, batabitoreye mw'isi canke mu mabwate, ahubwo babitewe n'abo bakorana ibikorwa, babitewe n'abo basengana, babitewe n'abakozi b'Imana, babitewe n'abantu bakorana ibikorwa muri protokolo, mu basenzi, hariya mu baririmbyi. Ugasanga umuntu aragukoreye ikintu kitazokwibagirwa, bamwe bagahita bahagarika ibyo bahora bakora, bari nakabinkoreye. Umviriza mwene data, uri kuraja mu ijuru. Uwo muntu yararashwe, si ngombwa ko nawe urashwa. Uwo muntu yaratewe, si ngombwa nawe kuterwa. Kandi daimoni mukuza kugutera azokoresha amajwi akwigisha. Nimba hari umupasiteri mubi nabonye mw'isi, ni umupasiteri yitwa Shetani. Nimba hari umwigisha mubi nabonye mw'isi, ni umwigisha akoresha ijwi akwereka abandi bantu kanaka bananiwe. Uwo mwigisha nasanze ashobora gusohora n'umuntu mu rusengero. Umviriza, ishengero hajya rikoranye, uwo mwigisha akakubwira ngo sohoka hanze ndakwereka ikintu. Muzosanga kenshi na kenshi mu rusengero abantu bamwe bari mu rusengero, abandi bagiye hanze, kandi ugasanga ni groupe y'abantu babiri, groupe y'abantu batatu, groupe y'abantu bane, kandi ugasanga bari muri yegereye majambo. Ni umwigisha mubi yamukuye imbere y'umwigisha w'ijambo ry'Imana, agiye kumwigisha yandi majambo. Wabonye na kingene yateye korasi, wabonye na kingene yitenganije imbere, wabonye na kingene wabonye ingene yahagaze, wabonye ingene naka yambaye, wabonye ingene naka, wabonye ingene naringiye gutora mikrofone naka kacayifata, wabonye ingene yambujije ngo jewe sinkore iki giko. Uwo mwigisha akaca gusohora akakwigisha, agahengera umwigisha w'ijambo ry'Imana ahejeje, aho akaca kurekuru ukinjira ata kintu na kimwe uje gukora. Ibintu byose byakuraba, byaguhanura, byagufasha, byose byaheze. Uko niko Shetani avuga. Shetani ntuzomwumva ariko aravuga ukundi, akoresha amajambo, akoresha ijwi ryo mu mutima, akaja hariya mu mutima akavuga kandi ukamwumvira. Kandi abatari bake bumvira ijwi rya Shetani gusumba kumvira ijwi ry'Imana, kubera ijwi ry'Imana rivuga rimwe, ijwi rya Shetani rivuze inshuro 15 canke 20. Imana igufashe, Imana ikugire neza. Aho ni hamwe kugira ngo Imana nigukundi yabigukunda, Imana iba yarakwishuye, Imana iba yagutabaye. Raba ibyo wabayemwo, raba abana kandi baje kukuraba, raba abandi ntibagusengeye, raba babandi akakwereka agacabandanya akaregeteranya amajambo menshi akakwigisha, nawe ukavuga ngo kandi nibyo ngo nta rukundo bafise. Wowe urarufise se? Iyaba wari urufise wari kurengana ibintu byose ukaraba Yesu. Imana idufashe cyane. Ngo kandi akakwigisha ukaguma wemera ngo nibyo pe, muri babi uri umwe, hamwe n'ijwi riri muri wewe rikakwereka, rikazana filime ya mbere ikarengana, riko rirakwigisha, rikazana filime
iyo abantu ingene batagufashije, rikazana filime y'ingene pasiteri atagukunda, atakwita, atakubabara, rikazana filime y'ingene yo ibintu byose byagiye bipfa, kandi usenga Imana itumva, umenga sinzi aho kamenga Imana yaraguhebye, kandi akanabwira ati wewe n'Imana usenga yarakwibagiye. Yaba itakwibagiye iba yarakwibutse, iba yarakwishuye, iba yaragutabaye. Ayo majwi, iryo jwi rikumviriza. Ndangiza gatoyi, Bibiliya yambariye ngo uyo mwanya amajwi aba menshi cyane kuri Pilato ngo acaca urubanza nabi. Bibiliya hepfo gatoyi yanejereje, ahandi naho yanteye agahinda n'umubabaro. Iryo jambo nasomye ngo Pilato acaca urubanza uko atategerezwa kuruca. Imana idufashe. Amajwi ngo aramuremera. N'iyi saha ndiko ndavugana nawe, hari abantu baremewe n'amajwi, amajwi akabakura mu isezerano, amajwi akabakura mu mugambi bari bafise, amajwi akabakura mu iyerekwa bari bafise, amajwi akabakura muri korale, amajwi akabakura mu rutonde rwa mpemu yera. Kubera kuremerwa, hari abantu igihe cyose uzoremerwa n'amajwi ya shetani, uzokora ibyo utategerezwa kubikora, ubikore nabi. Na Pilato yaciye urubanza uko atategerezwa kuruca kubera kuremerwa n'iki? N'amajwi. Imana ikurinde, Imana igushoboze, Imana igushigikire, ikurinde kuremerwa n'amajwi, ikurinde gukora ibintu uko utategerezwa kubikora. Imana iguhe gutahura, wumvirize iri jambo mwene data, rigutahuze neza, umenye ingene shetani akora, hanyuma ku buryo niyaza uzovuga ati we shetani nakumenye. Mana ndasengeye umuntu, muhe gutahura, muhe kumenya imvugo ya shetani, ibikorwa bya shetani. Mana ndamusengeye, kandi umuntu wese ari bubone iyi video n'iri sengesho ribohora ubuzima bwiwe, rikore ku maso y'umutima wiwe, kugira ngo ashobore gutahura ingene akwiye kumenya shetani mu bikorwa byiwe ariko arakora. Urakoze mpemu yera, shoboza umuntu mutahuze, umuhe gufata ingingo no guhindukira, ave mu byo ariko arakora, aje muri bishasha byo mu ijuru, umuhe kurongorwa na mpemu yera, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen.